kuja mu rukundo uri public figure uzwi premièrement n'inguvu zidasanzwe kandi umuntu arinza publiya abakunda vy'ukuri cyane twari behind, we was behind, twarabona ibintu biriko biraba ego ariko navuga ati ibintu ntashaka kubipubliya naratangaye umunsi umwe beruye Miss ERICA yari idol wanje malheureusement ngiye kubivuga bon agiye ariko yari idol wanje naramukunda ukuntu yimereye mentalite ingena yaga ahoze uyu muntu vraiment ndumva yuko ndamushigiye ona wa muntu utabona ko telefone yes bakunzi ba Ageze TV reka ndabaha ikaze ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabera na mugihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big up sana ukabukurikira Ageze TV ukabutaragira subscribe nagenda gusabe ugire subscribe ukabura ibiganiro byacu hari ibiganiro dushirako bagatubwira ngo ingene byaratwubatse ibintu nk'e byinshi ariko tukabona ama views asomba aba subscribers dufise guys kabura ibiganiro cacu ni lazima ugenda ugize subscribe ikiganiro kizotugiza ama views kizotugiza aba subscribers kwera naje kugikora ndacize wewe nonde save iyo digaha inyuma ya kamera mama bizimba ndi kumwe n'umutumire ariko umutumire uno munsi guys wamuberetse bamubonye guhera hasi gushika hejuru bavuga ngo ntunkoroge ariko nsanga ndagukoroze ku kazi kacu tambura bon nukubanza ugatwenge tu vois ok let me say hi nibaze ko meze neza nibaze ko muri top cyane ni sky nice nkuko mubibona nitavye muri Ageze ego murakoze cyane antuka niteka ridasanzwe ni vy'agaciro kandi kuba nicaye ku kinyamakuru canke kuri imbonesha kure ya Ageze urasa neza antuka murakoze Jagiye muri misi nteko ndakubona ahantu nyene hatandukanye kubera ko wafite abantu bakuzi kubona hari uri kuragira twatundi twawe ariko iyo maze imisi ntakubona nkabona maze imisi wanapote ugaruka wabaye mwiza cyane nirihe bangukoresha kwibika yego command premièrement bon ibanga ryo gusa neza yego no kwitahura confidence yego umve yuko ati jewe bon ndashaka gusa neza wambara ikintu umve yuko ufitinga muri ico kintu naho bokwambika 2 pièces kwaba wicaye nga mu kiganiro ubizi neza kuri muri Milton Hotel ubizi neza yuko ari ahantu ugiye gufungura hariho buffet zimeze neza cyangwa ugiye kurya za pizza zo muri promotion zo muri no minsi umunsi wa gatanu ku munsi wa Mungu ukageba bakubwira ati ugenda muri 2 pièces ufitinge muri cya kintu wumve yuko uri à l'aise ube à l'aise wisanzura muri rya mpunzu cyo ngyo bangajya mbere cyo kubegwa kuko umaze kubegwa gusa neza kameme wambaje bangajya gusa neza ucu usa neza kameme ikindi kintu ibike cyane iri zuba ni ryinshi ugiteje ugacuguma witeza n'abantu na stress urahinduka wewe uva muhira ugiye ku kazi mu mwanya muto bon je mva for really kandi rero bivuze ko mengo turana abantu mva muhira ngiye ku kazi mva muhira ngiye mu vyunguka ava muhira agiye muri yaga tugushimire kwandi ngiye kugutumira ukatwitaba ego shani cy'agaciro antuka nije nategezwa gushima hari abantu dutumira bafite umuntu bamwemvire ko kamutumira nuko umuntu double mufise ku mutima cyane ngo makasha kubaza ngo televiziyo yanyu ngifise ngo aba subscribers bangahe ngwigira amaviews angana gute double wiyemera ntubazogira amaviews angana gute kuyo wiyemera barakuraba bonje hari ikibazo nabajije hari ikibazo nabajije nkironka bon invitation yo kuri Ageze naje ikibazo ca murafise bureau okay mukorana n'umwigeme cyane n'umusore twaripanze go bose okay murafise bureau oya canke murarondeza utu location ati turarondeza utu location ati je rero sasa aho ndafise yide nashaka wenyene sasa kumona nja kunyicarika muri studio ndayamama for sure hari abarundi na cyane yuko nyakubahwa nyene CEO wa Ageze adasanzwe ari ngaha hari abarundi baba bakeneye kubona Burundi avuga ati n'imiburiburi
ego izo emission zo muri studio ndazibone ariko nanone suye kubona uburundi suye kubona hahandi subire kubona kwicara hahantu nahora nicara kera menya ati hahindutse gute vyagenze gute hari abantu bashikino bakaba depaysé surtout nka bose barashikino bakaba depaysé ariko urabona nkuko kuntu muri mufise ama television en ligne ukavuga ati je ndafashe pen mba munyakabiga ndagiye muri ville ndagiye muri Milton muri emission hajya ahantu ndamwereke wa muntu aheruka kuvino abona ingene hariho changement canke ndamwereke wa muntu ashaka kuzino ndamwereke ya place agiye atandukanye ukamutembereza Burundi sivyo nko muri kibanza twicayemo cyitwa muri ndemeye kabisa ahantu ushaka gupropose umuntu ngakwanya no atagiza kuvuga yego abakunzi babo aha ni muri babaze bongera bati muri mitoto ndageze abafise abakunzi babo banyarukire nga anye muri Milton ahantu haproporeje umuntu lavas kakwankira baba baramuroze abarozwe fe je ndakunda ukuntu bitahura rero ningoga sikuvuga ngo bakwanga so by the way hari n'undi mumenyesha makuru asanzwe abikora minyone yego asanzwe aja mwibarabara ndamutaginga ngaha kuko ntiyandishe kandi natwe ntiyaturishe namwe ntiyabarishe mwoca munabikata ugasanga je nije mbaye umunyavyaha so asanzwe aja mwibarabara agakorera ama emission akaja mwibarabara mwijoro akahirika abarundi atira bakuri Crystal hamezuku raba ndiko ndacana naha atwa ni vyiza biratuma na wa muntu atarigira ashika mu Burundi agira amatsika kumva yuko ashaka kuza naho bitaba inkoroheye cyane gose nese skaje kutubwira ibanga ryo gusa neza aje kutubwira ibanga ryo gukorera ama TV kugira ngo wereke abantu batari mu Burundi surtout hari n'abantu baba bajyanye mu nzu akavuga ati rero nshaka gusama reka basi ndawe muri vini ngene hameze hari abantu bagwaye nushaka no kwibaza yuko hari abantu ndashaka kakantu tugatebe ko gatoyi kiganiro kiza gufata nka bategwa iminota ingahe aho iza kubisaha kandi ndashaka yuko atakurangiza ugatahura kandi ntimuzogakati so hari abantu badaha agaciro mu menyesha makuru canke umuntu akorera televiziyo en ligne ariko reka ndakubwira yuko televiziyo en ligne umaze kuyugurura hariho imiryango ubutunzi canke ingo ubutunzi kuko televiziyo en ligne ikeneye ni cya kintu sasa baheruka gushikiriza nabonye n'ubushikiranganje bwarakicaye ko burakivugako nibaza yuko inyishu iri mu gutorwa ariko arasaba biho za YouTube mu Burundi so nuvuga ngo aka kazi iyi televiziyo en ligne umuntu ayifise abatunzi imiryango myinshi mu buryo atazi canke azi biravana n'umuntu nimba kuko televiziyo en ligne irakenera abantu barenga 5 irakeneye umu technicien irakeneye umumenyesha makuru canke abamenyesha makuru 2 canke 3 irakeneye kandi irakeneye wa muntu amonta vya biganiro kandi irakeneye na ya mamega muri limite kwanza ingo 5 ziranarenga singo 5 gusa na regide zizamu kuko ibi biganiro ntivyo baposte ntiwa bari kwaradukurikirana muri kano kanya mu gihe ibintu bitakoreweko so nivyunguka rero hari abantu babibona bakavuga ati uyu muntu n'umusazi je hari umuntu twavuganye twariganye muri nyitora section so yaragarutse aranyandikira arambwira ati umanitse everywhere voilà warasaze vyabisazi vyawe message nagene narashize kuri statut vyabisazi vyawe warayibandanije ubumanitse everywhere hari abantu babona tusebra makuru kwasara na bado turacyakora kandi uzobitahura kwa nshobora kugura agaceno kanje ndafise imiryango irenga ingahe nzoba ndiko ndatunga ndafise gufasha simpakuje mwibarabara ngo ushobora gufasha umunyempano jewe naho ntobafise ceno nicaye ndiko ndakora nkateza imbere umunyempano cyangwa umuntu afise ivyiyumviro bizima nkuko wewe wamamaga akavuga ati kantumire nice kubera afise icyumviro ashaka gushikana ashaka kuvuga ashaka guterera umunyagihugu yicaye ahantu canke ari influenceuse w'umuntu runaka akavuga ati nanje nokora iki kintu ubufashije umuntu mu bundi buryo kandi à part de ça televiziyo en ligne n'amafaranga kandi ikindi hari abantu bibaza ngo nugusara minyone sinzi ko urabona birambabaza kandi ubwo nyene ufite abantu nasanze nta kintu ushobora kubakorera kugira ngo bashime ako umuntu yabita ari nk'abantu baba bavuga ngo je sinakuguza televiziyo en ligne ndi hanze ibi nibi sinoha akazi ariko ukaba wumva wo bikora usanga nashaka minyone ndagucirimwe gatoyi sorry cugaruka ugasanga
uramusavye amahera wa muntu yigurije ya televiziyo alinya ntashaka kuyaguha kubera nawe nyene ntazi ivyo agomba jemo ntazi bon ntabona ati je nzokunguka gute cyane abashaka kubwira ngo rindira nunguke ngo hama ngo ndagupeye tivo no quand même wewe urashaka kunguka cyane ugacunampa kandi umuntu ariko arainvestisa aratanga imitaha mu vyo atanga harimo umushahara harimo umwanya harimo no kwiyumvira ati mbye bajya abantu bitahura kandi ndagusavye don't give up je ndiko ndakora ikiganiro nkatangura ikiganiro ndakubwira abantu ngo don't give up kuko nzi ko when nice sky mu misi heze natwa siwe wuno munsi hari abantu bakubona nk'umusazi baguca intege bakubwira ngo ivyo urimwo ni ivy'indaya ibinye tellement ari bizarre Zurinde uruha gose reka ndakubwire ngo au fur et à mesure moi j'améliore okay n'abantu bankurikirana umuntu ari ku mwanya atari bande avuga ngo wagiye he ntibamenye aho wagiye kubera ko batagukurikirana umuntu ari ku mwanya nkurikirana arabona amélioration ziwanje uko ibintu vyanje babiri clair yego je nta bon namandiko ndabwira abantu nta vie privée mfise the reason why n'umugomba ndaguburenganzira bwo kumbaze ku kibazo cyose wifuza winjira ubaze nta vie privée nimwe je mfise kandi nta kintu nzohisha abakunzi banje kuko ikintu namaze gutahura je suis influenceuse ku bantu benshi bagiye batandukanye ndavuga ugwaruka ndavuga n'abamwendo 18 ans no influencer hari nagiye kubitahura nteba ariko vyarangishije ikintu kinini reka ndakwereke abana baba video vixen abantu bakuze aba video vixen imbere yuko je wenza video vixen hari ukuntu yari ifashwe minyona hari ukuntu yari ifashwe bibabaje hamubwiye muri video umengo mbabare ndakivuga uko ku bantu bataza kugitahura naho bihangana umengo urakadildo umengo uri sex toy en fait umwe wese umengo afite uburenganzira bwo kuronka uko ashatse of course bagira nutabaye professionnel bien sûr bon nato bafise uburyo akadildo ko karubashwe basi na bukebuke birababaza then rero narashitse bigenda uko ndagirizwa baramvuga ko ibintu byinshi ama emission menshi ndagerageza kugarukana kagateka this time mu video vixen umuntu barashaka kubona mu video vixen akavuga ati bakamindinga ariko mwanya bakabona yuko arakazi kubera iki ubu birimwa umuntu azi yuko atumiye mu video vixen atari babandi bataratahura kandi intumva zamaho mukuru wanje aravuga ati wow yego umuntu wese ntumiye gukora video ndazi ko ntegezwa kumuriha abe make mugaba yaronke vyene vyo kuzurumana vraiment je simerwa kumva umwana canke umukobwa mwiza yege muri video yidoga ati je baranzurumye canke banzungurutse antuka atari babandi nyene bita mu bintu batazi nico baronde babandi usanga bahubutse niko ko nitwe ko turavuga ngo iyo uje mu kazi kawe kazi nivyo ariko turavuga iyo normal iyo ugiye mu kazi kawe kazi ukagaha agaciro wowe nyine ubwawe bamenya kukira mu gaciro of course nice sky ndagufitiye ibibazo bishika nka bine kandi bikomakomeye ikibazo ca mbere niko ndavuga muri ivyo bintu vyaheze bivugwa donc byo ku giving up donc you dutawigira tuvuga ngo don't give up hari ibintu warahuye navyo vyinshi cyane nice ndashaka ndakubaza uno munsi zino office nta gihe wigeze wumva ucitse intego uvuga ati no nibi babimenye nibi babivuze nibi byagenze ukuntu ukumva wobeba complete Padit. Abwo jewe sinzi ko nagutera inkuru gatoyi ukuntu ibintu byose byatanguye namwe ko ndabivuga kenshi mu televiziyo en ligne ariko ndakubwira ngo jewe najya target ni Memphis naje mvuga nti ndiko ndafasha umugenzi wa sita ndamushimira cyane Ange ahantu hose ari c'est ma grande sœur je ndamwita mama ahantu hose ari antuka n'uw'agaciro gose kandi yaramfashije kubaka jewe kuko iyo icyo kintu kitaba je sinari kuba ndi nice kai gushika kuri kano kanya sinari kuba ndahondi sinari kuba maze gushika kuvyo maze gushikako iyo ico kintu kitaba ugambye nja muri video nabaye branded nawe ku mugenzi bigana ambye ati fasha umugenzi wanje twigana afise akaririmbo ntabirenze tu narabivuze kenshi turakorana
indirimbo ya kabiri uwo mugenzi kandi arasoya arandondera ubu yarabihevye yarahevye music ari mu bintu bya gusa bon ndakunda kumuserereza ko yasubiye inyuma nk'ikirenge ari mu bintu byo by'amafotokopi bijya bya secretariat ngaho abi like grand friend waracitse intege nisese marika avuga ngo genda ubwira abantu yuko jewe ngari je natumye ba wewe and I was like ndagira isoni zo kuvuga mukuru wanje kubera waracitse intege gose ariko vraiment siwe nshimira kandi kuko we nta kintu yamariye cyatari ariko yaratumye grand sœur ukuntu yanyinfluence sija muri iki kintu juste une seule fois c'est fini mufashe la deuxième fois kandi usakora n'ujya muntu mugabo ari muri featuring yego sino mutaginga ko ntacyo vyaba bikimaze byararangiye par après sister nyine narantwara muri cinema en fait uruvuga ngo ibintu byose ndiko ahantu ngeze ibintu byose ndiko ndakora ndamubona yuko ari we niwe yamfashe ukuboko arambwira ati on avance twagiye so ivyo bindi rero wari kurambaza ngo kununga abantu ngo wumva ngo ntigeze uba découragé sinigeze mba découragé kuko hari ukuntu ikintu kijamwo ufise target ni hahandi uhura n'ikintu kagira inzigi gikomeye cyane ariko ko yaje nakigiyemo ntafise target nabanje kuhijamwo ntafise target then par après mbona birimwe amafaranga nca ndaprofita ya mafaranga sivyo mbona ndiko ndagira ubugenzi kuko video vixen nari maze kujya muri video zishika 200 video zishika murengi no ari amafaranga ariko ugasanga video je basi ndiko ndazira nka umengo zirasa yego navuga bon anytime maze kuja muri video 6 8 uko naciye mvuga ati anytime kamera izompimba yego anytime video z'abarundi kuko ntanguye kubona yuko ndiko ndisanga muri video zo muri Congo video z'aba diaspora baje batari abarundi baje gukorera video ino kuko naciye nsanga ndiko ndagira ubugenzi naba director bakamadiro bakambwira ati hari umuntu yaje avuye aha naha ingo mukorane and I was like nimba ntanguye kuja muri video international nukuvuga ngo hariho umuntu yashaka kurondera tuvuge nk'umu director kakakano ndakavuge ko neza umudirector ugasanga arakurondeye mugabo acavuga ati oh wori muri video iyi ni umaze kuja muri video nyinshi nivyosa neza kandi tebel kandi urazi kwatinga ariko ntushaka kuja muri video uzigiyemwo zose ucumengo ni video imwe nibisa neza for sure ndavuga ati bon nukuvuga ngo nimba ibi bintu ntanguye kuvyumva akambwira ati umaze kuja muri video nabibonye kuri statue ya MT number 1 yiri yapostinze avuga ati umukobwa azi kwatinga ndamuhemba amahera ya naya umukobwa amaze kuja muri video ndamuhaya umukobwa ndavuga aho finalement kuja muri video nyinshi ego bo uri kurunguka kuko uri kuronka amafaranga ariko ucuraba ukavuga ati ejo hameze gute kana kubona hawe gushikino ucuvuga ati ejo hameze gute mbega ejo ntibizosaba yuko nibika ya myaka 5 kugira ngo aruke kandi muri video mbega ejo ayo mafaranga mu gihe ntazwandiko ndayatora bwa bugenzi nagize nababana kuko bakubwira ngo uwungutse umugenzi mushasha niryo terambere kuko amafaranga ari mu bantu na cyane ndavuga ati narungutse abagenzi benshi kandi babanyempano bagiye batandukanye jewe bizomvyarira umusaruro gute muri cya gihe bitazabikenewe konja muri za video kubera yuko nubundi zo amaze kuja muri video nyinshi maze kuja muri video 200 zirenga hours aho ndavanze nazazi zaba bantu hours je reste belle nkuko watanguye ubivuga kamari abantu batemera kari beza turi beza abantu kazi turi beza sheri kandi akunda umuntu mbwira ko ari mwiza nakavyemera ko turi beza for sure kuko bote turayifise kandi turi natural urazi melanine wewe urazi abantu bayifuza bakayibura urazi bazungu igituma mama kuzuba bako barayihiga ibaze vraiment so ndavuga ati si question yo kutaba mwiza ahubwo ni question yo kubandanya byaza umusaruro vya bindi naciye ngenda kubwira Akestan
ndamutahije ahari hose nabaza ko ariko aradukurikirana cane cane gasanzwe afise televiziyo umuvyeyi wandi ma televiziyo arinye kuko niwe vyara abamenyesha makuru bashoboye so I was like bashoboye ndamubwira ati baracashoboye turacayoboye yes I was like ndamubwira ati yona je urabona rero nabivuze nyene mvuga ati bon ntaza kuvyumva reka ndayivuga mengo niko ndatwenga mengo ndamubwira ati burya rero je ndashaka Landra aragiye none ubona gute dukorane ko twe tumaze igihe bon mbona Landra aja kuri terrain mbona ingene bazana ama emission bakamonta n'abanicaye harya ukuntu ukunda ikintu nyene ego acambwira ati ejo uzoza gutangura akazi okay nari nkiciga nari mu mwaka wa nyuma w'ishuri mu gitondo navyutse nja kurondera umusirisi ndamubwira ati mukuru wanje mpagakoti ejo nzoba ndumumenyesha amakuru bo mutwe wanje nzi yuko umumenyesha amakuru atigeza kuba yambaye ikoti for sure kandi ni principe nyene agakoti n'ikintu mwe usa neza bro ya wambaye agakoti uboneka nk'umuntu agakoti karanyegeza utuntu twinshi sinone ndawudusubiramo bose barabizi kandi agakoti ka rose yanzaniye n'akanuari ndavuga nonka karamenyerewe je la rose ntegeza kugenda ndi muri rose ndagenda emission ya mbere yantangurije ko yambwiye ati koresha jewe nyene ko tumaze gukorana indirimbo imwe itwa Nyegera ari kumwe na B-Face arambwira ati koresha jewe nyene I was like je peux pas de plus de ça uri mon boss pour le moment ndaza kubaza iki kuko ikintu tugoma tuyaga nyene kirashobora kuba trend de plus de ça wakala TV cyoge emission yose yabiri trend I was like kuko zari nyinshi deja zari nke kandi abantu bamenyereye bari baki I was like okay turakora emission turaheza arambwira turashoboye ejo mu gitondo zokore kandi hantu tuzoja gukora emission bukiye mu gitondo je me suis préparé ntazi yongiye acambwira ati uracafise amasaha 3 tegura emission na MB data I was like Iga naha ushaka gushunterera muri abo bantu uri kunterera mu bantu basi kugira menyere apana kunterera muri ba bantu MB data ni muntu twe tumaze guhura mu shooting mu gatutarakora na video okay apana kunterera mu bantu bazwi kuko izo ni emission zigenda je nafise ubwoba bwinshi minyone nafise ubwoba bwinshi mvuga ati emission zigenda ziratebwa par rapport n'izi emission mvuga ati nkoresheje umuntu from nowhere emission iraza kurabwa n'abantu abanabo ariko izo ni emission aba ukorane na case amucukorana na MB data be like ni emission zigomba zigenda ukunye kumbe nawe yarafise target avuga ati je nshaka kutumugenda kandi ikintu cyaramfashije gose kuko cyaratumye ngenda ndagira yameyo haso nagenda kubwira udon kumenyera abantu sinigeze ndo umwanya wa blague muri journalism navuga ati ndagiye kuyagisha MB data I have to be serious ntegezwa kumwiga nategezwa kwiga je ndi wa muntu ntakunda gutegura ariko narize gutegura ndavuga bon no musi nagiye ndakorana na case kuri bya ndi nateguye but ibindi bibazo bisanzwe nagenda create byaziyemwo no kuvuga ngo uyu muntu ariko mva ndiga bien singoma negisha umwuga ndiga bien hamashise kwa MB data twakoranye emission ico gihe byari ibibazo bya miri okay bon ndabigarutse ko gusa atari kugira ngo twibutse abantu ariko byari ibintu yarakiva muri MI so acambwira ati je vais pas parler à propos de ça urazi wateguye ibibazo 10 uri umumenyesha makuru kandi ugasanga byinshi biraba kuri iyo sujet nyene byose byari biraba kuri iyo sujet acambwira je vais pas parler à propos de ça I was like ibibazo 8 byose biri kuri irya sujet yego naciye ndamukwiga case ndamubwira ati bosi wangu je birahaye Jina nateguye ibini barambwira ati mukuru wanje we nushaka kumara amasaha 2 uri kurivuga nagiye muri studio twe tunumye okay uri kuravuga wenyene ndavuga ati none ko iki udashobora kuja hajya ahantu hama muganire genda muri ibindi bintu muyaga none MB data mwari mumaze kwicarana ufite byinshi mwoyaga I was like naringiye muri vie privée ndavayo ndakora emission naragiye muhera ndayicara ndayiraba ndavuga ati gabwa ndashoboye kushura je nyene nje natanguye kwiga ndashoboye yukora ibintu wakoze produit fini tukiva kwa MB data twaje tuja gukoresha emission abakobwa bakunda umuhungu umwe abantu bakurikirana Wakala TV ya emission barayizi. Yari ya Bella Gomez nundi mukobwa yitwa Stacy
yari emission yanje ya gatatu y'umunsi umwe mugabo ndamwibuka no mu ariko bariko bapfa Fabulous and he was akese yaraje arambwira ati we korana emission na Gomez ariko ntazi yuko inyuma hariho Stacy hama Stacy nawe ndaza kumubwira aze niyakubona ucumukwegera muri emission mukorane donc ntagire ibintu biza kuba donc ntiyari buzz en fait ntiyari buzz we gusa je nari ndabizi iyo kauri kihari ariko awoje je ngomba nkore emission ibaze umuntu aca guta muri emission yo kugwana y'intambara abakobwa de plus so tumubona abagabo abandi nyene bakurana impuzu and that was like jewe ndigorewe emission twarayikoze kandi yantuka iyo emission yaratumye ndashimira cyane abantu twari kumwe muri iyo emission ndashimira cyane Gomez Bella ndashimira cyane Stacy ndashimira cyane wateguye emission baragivinze up ariko je ndabashimira ko barankoze kigagiye naragerageje kwidebrouiller ndagerageza gukora azmi ndagerageza gukora bonderekana jewe kuko bwa mbere je nsohoka nice guy nasoze kuri emission ya Landry Promoter ndamushimira cyane yego yasoze kuri emission ya Landry Promoter kandi nawe yasoze kuri ya emission yiwanje so twarahuze ingufu niko kuntu abantu bagira brad of fair hama gashavuga ati bagahuza ingufu turahuza ingufu hama inyenyeri zose zirahura turatsi ibintu so ndabishima cyane naba Gomez ndabashima cyane naho bagivinze up ariko ndababwira ngo barakoze cyane kuko iyo batahaba ndashaka kuba ntari muri kino kibanza je nice warahagaze pe kandi urakomeye bega uziko nyibuka ibintu vya kera cyane boko naho ndabara like kujya kuntu uraba abantu ukavuga ati okay ibi bintu naho ndameze gute ntavyo noja uko biri kose ngo ndabira kuki unje kugwanana naka okay ikibazo kigira kabiri nakubwiye ibibazo bine sindenza umwanya bishira ko ni wewe wimenye hariho igihe umuntu abaye karakora akazi mu kazi umuntu abaye karakora saa tukura abantu bace imbere ya television abantu benshi kababona ahura n'ibintu bitandukanye like bara nko bari abantu bagutelefona akavuga ati okay shaka kajya gakobwa ni keza gasa neza ubuzima bw'urukundo muri industry wavuzwe mu bintu byinshi urabizi bitandukanye wowe kubgawe ku giti cawe ubivuga kwiki byakugendeye gute premier mareka ndabivuga kwiki ikintu turashika kure utaranabaza ibintu byinshi utabura hakiri kare so yo ndabwire ngo kanchane neza asha tushitse kuri sije isaba impoem reka ndabwire ngo hariho umuntu en personne hariho na brand ego sivyo jewe nitwa Julienne Mutoyimana ku mazina yiwanje nahawe n'abavyeyi ku mazina nakoresha iryo zina ko mu mutwe yanje hariyo nice sky reka ndabwire ngo uyu Julienne aratandukanye cyane n'uyu nice sky yes baza ngo gute nice sky ni brand nice sky ndashaka kurigurisha nice sky aractinga aratinga kuko akora ivyo Julien aza mwisha Julienne gusa arakoreshwa aratinga bivanye izi ntebe barashaka kuzita nice sky ni hakujyona nice fora kanga nice I'm a brand agiye atandukanye sivyo iyi ni brand si jewe en personne ntundi muntu kuko ukunza ka kuri kamera siko ndyama ninashika mu nzu mu cumbi wanje ndaja muri lavabo nkarabe makeup yose imveko hama nambare bwa bupinjama butabaho canke nambare bwa rusarubeti nje muri amashuka censinzira ugezo bari jewe ariko brands najewe en personne turatandukanye hehe brand ategezwa gusohoka yiteguye yuko agiye ku branding ikintu agiye ku branding izina canke ikindi kintu gitandukanye hariho umuntu ashaka kuza wambajira ati ubuzima bw'urukundo muri industry kubera ko nice sky bavuga nice sky ko biri kose kandi nice sky yagiye agaragara mu nkundo n'abantu batandukanye kandi je ko nabibona burya nta muntu urukundo nagaragaje ni rumwe nagaragaje urukundo rwanje nuraho nshaka kumuvugako so reka ndakwereke je nshaka kuvuga nice sky kuri bigeno no kutakiza ndiko mvuga like abantu babona ko bavuga ngo abantu babari ndaya ibikini mugabo je nagukundira kandi nashima cyane nuko nabona wasokana n'umuntu kandi ukavyemanga
kuko hari abantu bafise bari muri relation finalement muri babana ariko ndavugana influence urimwo. Yes. Nuko utaravyuzi nabona ati ubugeje ndakunda umuntu ariko umuntu ariko baramuvuga nawe ukaronka umenya ko mwitegereza no kumwanariza. Bon, premièrement reka ndakubwira ngo nice kind wa muntu. Apana nice Julienne. Nice kind ni brand. Ni brand wari yose ashaka kugura. Okay. Ku mafaranga yiwawe urashaka kumbwira ati nice single kuri ya gatek dukorane. Nice karat. Ariko ntuburonse Julienne. Nice guy nujya uri kurabona kuri pancarte za Buja TV gushika kuri kano kanya. Very nice guy. But ntago ari jewe Julienne. No. Geni brand ndiko ndadandaza. Ni nkuko no kugurira iduka ejo nico nako ndavuga amakamera uko ariko hari undi muntu ari muri jewe hari jewe en personne. Ndakunda ndafise umutima je nije nkunda je nije vyara je nije fise umutima nije mbabara. Akana General gatahura muri jewe nkabura ukuntu ndaka-exprima nayifashijwemo na Masterland. Masterland ari hose ndamutahije kabisa. Nabonye umengo yasohoye ari indirimbo umengo yasohoye tukomeze turaza kwiraba tuyikorere ko no musi muri explosive. So Masterland rero amaze kumbwira ko kantu acenda kamayindinga ndavuga finalement bya bintu byanje nawe niyumvira daronse ingene no bisigurira abantu. Hariho wewe hariho yundi muntu. Wewe en personne, mignonne en personne, ni wakunda. Ariko mignonne ari kuri micro ni uriko dandaza ijwi, uriko dandaza visage yawe wicaye imbere ya kamera ariko mignonne ni wundi muntu. Ni umuntu ari muri business ari mu vyunguka. Ni ijwi wumva. Ni vyunguka. Ni iryo jwi ushaka kurikoresha muri publicité ariko hari irindi ijwi ryiwawe ryarindi uko rukoresha uri kurarira. Ryarindi uko rukoresha ubabaye, ryarindi uko rukoresha mu kuyagisha sheri wawe ushaka yuka kumva. You be like ujya ni wewe. So gupublier relation mu rukundo kuja mu rukundo uri public figure uzwi premièrement ni nguvu zidasanzwe kandi umuntu arinza publier abakunda vy'ukuri cyane cyubwa mbere hari genegeze kumenya relation iki kintu abakunzi bacu n'abakunzi b'abantu ngomba mvuge ntibagifata ukundi kuntu hari kuntu nigeze ku blaminga relation ya Kentpi na Miss ERICA nyakwigendera. Okay. And I was like, abantu no ntibashaka kubipibia kuko twari behind, we was behind, twarabona ibintu biriko biraba. Ego. Ariko navuga ati ibintu ntashaka kubipibia. Naratangaye umunsi umwe beruye. Miss ERICA yari idol wanje. Malheureusement ngiye kubivuga bon agiye. Ariko yari idol wanje naramukunda ukuntu yimereye, mentalite, ingena yaga. Uyu muntu vraiment ndumva yiko ndamushigiye. Ona wa muntu utabona ko defone. Jya mukenyezi. Umuntu stress ari abantu naravuga ati jewe ndipfuza guseruka mu bantu bon genre bon kugaragara nk'ukuboneka wewe. Then rero ariko ntari niteze yuko bo branding relation yabo nawe nari ndabizi ko yo relation hari barawoze ntibayiza kuyibranding. Sister then kubara ibrandinze ewa narambwira ati je ndi fier kandi jewe mu kiganiro ndakibuka nagikoreye kuri Wakala TV twagikoreye kuri La Pirogue. Arambwira ati nibiki n'umugabo wanje bimeze uko was like je deja hari after yuko maze ku brandinga kapo yanje na Turo and I was like bon nibisanzwe ku buryo hari undi munsi mengo ijya video ari umunsi video yahaye ya video yacu acaraza arambwira twe twicaranye hano muri anniversaire Miss ERICA nyene acambwira ati nice it's okay vyabaye turaba public figure bitegerezwa n'ibisanzwe don't mind vyari kumbabaza cyane uri mutoyi wanje vyari kumbabaza cyane yaba ari yundi muntu mwari kwa muri komwe kajya kan ako and that was like wow okay fine so nuvango public figure kuronka umuntu akwegera muri kijya gihe akubwira mu buryo uri positive naje nyine n'ikindi kintu kuko hari umuntu aza kwereka amenga ari positive ariko ashaka kumenya confidence none avuga ati no atari nza kubikubwira kugenda kubibwira abandi none bijya bintu mwagize naje tubigire none ndagutemwe ivyunguka
nushobora kwibaza ari abantu baza kugukenirako bazi ko babaye ariko bakaza bashinya amenyo sheri ngo none ngo hirya kuno wamusomye kweri ngo naje urasema ngo urugero rurimi ngo naje ngo norugukoza ko and I be like why basi doshaka kubivuga mu wundi mwanya ubu nyene ico gihe biba bigoye nkaca ndonka abantu bariko baranyiruka inyuma bandraga juste gusa kugira ngo tumubabaze natwe canke turonke video peut-être and I was like kweke abantu mukunda gukinira ku muntu ababaye Cyavuga ko fine nta kibera ubusa kiya kintu caratumye nsubira kuduga iyindi level yo kuba nice guy rero sinigeze giving up ahubwo nimba hari ikintu catumye mba branded kiya kintu akameme n'abatari bakuza tukabagerageje ubwo ndavuga ihiti ndiko je irashaka kunyicisha ndiyumvira ati ni gute no ivyaza umusaruro Dantoro was my boy lover turavuga ati twugurura akantu kinyamakuru ciwacu turaba ama content bitandukanye n'ivyo turiko turavuga by the way muri no misa ikarakora felicitation nyinshi mukuru wanje twarakoze aza abakozi twikorere turabranding ikintu gushika kuri uno mwanya hariho umuntu yacivanzemwo ariko ivyawe ntaho bija hariho umuntu avuga ngo ivyawe ntaho bija kandi ngo akari inyuma karahinda kandi icyo utari ubucirarije so ikintu atari cyawe nyene nta n'imigisha kironkamo ariko reka ndababwire ngo la vie nous réserve beaucoup de surprises ubuzima butubikiye ama surprise menshi agiye atandukanye cyo ndababwira ati bon twatanguye tuvuga tuti tugiye mu kazi hari ikintu cyabaye ntago kigomba kuduca intege ahubwo kigomba kudukomeza kugira ngo dushike mu vyunguka then harazi ibi vyivangamwo kandi icyo kintu n'ubu kiracyafise izina kandi kiracyahari igihari nuko kitariko kirakoreshwa nk'uko bitegerezwa kugenda ariko mbwira abakunzi banje mbwira abantu bankunda mbwira abantu bako barankurikirana yuko together we can twese hamwe birashoboka twese hamwe ibintu birakunda so just shaka jambo twatanguriyeko ntitu giving up nishaka indako icawe ntawe kija niyo kigiye kirakurindira kandi n'uwo muntu aba agitwaye ikintu cawe ari ici wawe I mean ari ikintu nyina ateruye agitwara naho kija kiri planta kiti plante kimupfira ubusa turavuye muri nice sky wa kera rero abantu bazi babonye bakunze we go to sky nice buna mose naje mpindura sheri kandi usa neza sky nice naganani navuye niko ndabivuga ndenda gukurikirana amana urabizi coming to sky nice okay sky nice buna mose ari mu biki womengo ni nkata ibintu byinshi acitayeho abakurikirana TikTok abakurikirana Instagram abakurikirana YouTube byanse kuko ari abantu bakunze ama emission yaho ujya watanga bivuga ko kuri Wakalight wakorera kuri Get TV yendi ariko hari abantu bavuga ati none nice sky today abakubonye no munsi badaherutse kukubona abarizwa hehe abarizwa mu biki overshow je n'icyo nategezwa kubivuga barizwa hehe minyoni ubarizwa he mwana wanje bariya hehe none ndakuzi kuri muri Buja TV Buja FM yaruguruye ikindi shami rya Buja TV arashushe antuka mbega ni kuri chaîne ya kanga 398 abantu mufise ama television guys hari abantu biyanuya reka nibutse abantu ko Canal Plus kugwa mahera make cyane Canal Plus kugwa mahera make kandi hariho n'abantu babura ahantu bashaka ko biyanuye babwira amasaha ubundi buri ku murongo kugira ngo bazihoro batamwa bon le fait que yuko tubafitiye byinshi turiko turabategurira muri Buja Television canke Buja TV ndabwira ngo turi kuri Canal Plus nibaze yuko pancarte amaze guhura nayo kuri Kotebo nibaze yuko pancarte amaze guhura nayo Ngozi amaze guhura nayo Gitega amaze guhura nayo Avenue du Large amaze guhura nayo kuri Canal ku biro vya Canal muri ville mu muji hagati biye byose si kubikora kugira ngo tubereke ngo no byose ko tubikora kugira ngo mubashe kuba ku mwanya mubashe kujana n'ibiri ku mwanya natse ko nababwiye yuko nzoba ku mwanya gushika yaho ari je nzowana inkuru y'umuhero w'isi okay ndashaka no kubereka live umuhero w'isi
So reka ndabwire ngo Buja TV tubateguriye byinshi bigiye bitandukanye. Sinjejwe marketing, sinjejwe gupublia ibikorwa vya Buja TV. Ariko reka ndababwire ngo ndabibira akabanga kubera ko akono mfise urusaku. Cyane yuko ne amakuru y'umuhero w'isi nzo yamenye imbere yuko biba. Narasumye ndumva yuko tubafitiye byinshi bigiye bitandukanye. Na cyane byinshi vyiza ndetse ndimo mwifuza kuraba. Ndabwira ko anatanda yuko ivyo bishikirwa. Turabereka amareresi asiguye mu rurimi rw'ikirundi. Mwari mumenyereye agasobanuye. Mumenyereye dusobanuye. Ariko reka ndababwira ngo agasobanuye mu kirundi. Muri kumwe na Akim. Antuka muzoryoherwa. Ikindi kintu mufise ibiganiro jusqu'à maintenant mufise ibiganiro vyiza. Bigiye bitandukanye ndakubwira yuko ushaka kurikirana ikiganiro explosive saa 10 y'umugoroba muri kumwe nanje na Cuba bana DJ Cluto turi muri vibe z'akajambe the reason why na amasaha ko murambona ngaha ndakubwira ngo mukanya ne muri explosive and then ikiganiro nibaze ko sizo posting imbere ya Cesar ejo mu gitondo 6h du matin kizoba kigiyeko kabisa so mukanya Cesar dure muri explosive Tutiko turatamba ndasavye nje maze kubabwira ati tora ubutebe hama ikindi kintu tudufise inkino extra mu kirundi muri migi kirundi turabwira ingene inkino zagenze twabwira amakuru y'abakinyi bagiye batandukanye antuka ku bantu bakunda umupira ku bantu bakunda inkino ariko bakavuga ati none je no menya amakuru ya Mbappe gute no menya amakuru ya Cristiano Ronaldo no yamenya gute nta handi hantu zo yabariza atari kuri Buja TV niyo amasaha nyene 20h y'umugoroba gushika 22h hariho contact ziba zihari ura telefone ukanabaza ukavuga ati ndakeneye kumenya amakuru ya Saido ntibazonkiza ndamenya gute nimumbwire Saido ntibazonkiza ari hehe antuka amakuru yose bari ku mwanya Buja TV hose na cyane ku isi yose mwandanye mudukurikirana y'amakuru y'abaririmbyi bagiye batandukanye uzasanga muri cya kiganiro cyanyu explosive jusqu'à maintenant nibaza yuko abantu ko turaryoherwa ya miziki rigezweho miye nashaka kwibaza yuko ya miziki iri ku mwanya ya miziki igezweho za ndirimbo zisokera kuri Buja TV nege ngira nizikiri muri studio mazizi Tuzi kubabwira ati hari indirimbo shasha muwe hangu igenda mugore subscribe umurindire. Par exemple nk'uno munsi turakoze emission. Directement cangenda meje guposta kuri ku marezo sociaux yiwanje amafoto turi ngaha. Ndababwira ati nyaruka no muri explosive ndababwira ati nyaruka tuvuye muri ageze. Yes. Atuka twaremewe ico twaremeye kubashira ku mwanya kandi twaremewe niko kazi twavuze ati niko kazi twihaye ko kubashira ku mwanya kwamenyesha amakuru agezweho na cyane yandi y'abanyempano bagiye batandukanye babandi mukunda babandi mwibaza ngo mbega bageze he mbega bari mu biki muri kano kanya bariko badutegurira iki twama duhari kugira ngo tubazanire za nkuru ziri update za zindi na cyane yandi nabemerera y'umuhero w'isi gosha abantu bafise ubwoba guys abantu bifuza vuga icyo ku mwanya birumvikana vuga icyo ku mwanya je narigeze gutanguza ikiganiro ca Be on Time cyo kiganiro narashobora gushira ko abaririmbyi bagiye batandukanye ariko sometimes nkibutsa abakobwa gusa neza none nta kuntu no kibandanya kuri ageze ndashaka kukibazanya Be on Time Tena Nice Sky tukazoba twabatayemo ku mwanya gusa urupapuro gusa dusinye gusa ni vyiza forget to be on time we have to be on time et surtout turi mwisi King James yaririmbye ngo dore u Rwanda ruriruka utiruka nka nyina rwo wasigara en fait dufite kwiruka n'umwanya kwiruka n'ibihe ukaba ku mwanya ariko ntujanwe navyo ariko ukaba ku mwanya tu nimbagezweho kwambara utuntu tunyegeza Sheri manura gatatu ariko be ku mwanya na wewe ku mwanya be on time naho ikiganiro cyaba kirimwo amakuru y'abaririmbyi bari ku mwanya bagiye batandukanye ikiganiro cyanje kandi cyaba kirimwo kwigisha bigeme ingene woja kuri date usa neza ingene ukwicara ahantu gasa neza ingene ahantu hose mu kwasokera utegura outfit ukavuga ati ngiye aha
ndashaka kulokinga uko kuko hari abantu benshi usanga naho yo bafise amafaranga mugatazi kumenya ati kibanza ngiyemo niki usanga umuntu yambaye jazz muri buffet ya ugasanga umumwitiranya ibatse n'ukuri tukagoma mu buzima bwo kwitiranya umuntu n'ikintu kuba beauty gusa neza kuba ku mwanya amasaha hari izuba mfise kwambara sengre mfise gushaka agakoti harakanye ni ikintu umuntu wese aba akeneye peu importe naho ubu n'igiki naho ubu umuntu ameze gute ukeneye kuba ku mwanya ukeneye kulookinga nk'uko ibihe biko biragutwara ntuzonyambarira ikoti muri samashe oya kameme ka koti tushira ko kwire ntuzokwambara ikora yanje muri sama apa ya interview nemeye gusha ariko iyi si muzi yo muri sama for sure muri sama navuze c'est bon kandi gwenera abakunzi bacu nacaca niko batwiteze ko vyinshi kandi vyinshi tubibabikiye bigiye bitandukanye ntibikeneye gushika muri kano kanya yuko ndinda kuza ndi gusa kugira abandabe no cyane hariho debut hariho after hariho na fin na cyane cyane yuko umuntu aba avuga ati ndashaka ahantu ndakunda gutanga akarorero kuri Alvin Smith ntago ndi umufana wiwe by'ukorigwa byatari ariko ndakunda ukuntu yagiye aravance yagiye aritahura petit à petit nimba yarafise target kuva kiyagiye ni vyiza gose uko yo yarashyize kuri success ariko nimba yaragiye aritahura petit à petit navyo ne biri better than kuko aho ugenda urashika bigenda biragutegura jewe sinavuga ngo nari nateguye kuzoba natanguye gutegura kuzoba maze gutora micro muri Wakalight cyamvuga ati umuyidolo wanje ni Juste Gael yego kandi murakundana baje kwa pla ntiyarantumiye no mu bukwe bwesha kuko niyobaje but umufana we wa mbere naho nzoba ndi umwe nzoguma ndamufana antuka nice muri nta nibyo twomara akaturara ngaha sheri bari imya yatanguye je nakubwe tuzogenda kugana nakubwe ko twebwe tubunye je nawe ni kuganira be on time tuzorire muri be on time ama papier nga vuba bwango naheze ivyunguka hama ndabatemwe be on time nice scale kandi gushimiye ego shasheri gusa wambaje ibibazo 2 3 bine nako ikibazo cyanyuma ndaheka nakubwiye nakubajije cyambere ingene naco shaka kibike ndagusabye so kigaruka ko muri be on time nice ndagushimiye cyane ego ndagushimiye cyane mignonne shimire cyane ya Gatek shimire cyane abari behind shimire cyane ukuntu twafashwe neza ego by the way ndanacerewe ariko ntacyo bitwaye en fait iyo wacerewe ufata umwanya wawe wo gucererwa nice hari ahantu nasonye muri toilette nagiye muri toilette mbona ahantu handitse ngo hakushika ucerewe ushavuye utumushika ucerewe mugashiko twenga bazi kabisa so nacerewe ariko ndaza gushika ntwenga kameme ya Gatek yantwengeje c'est bon